ukaba wahora wumva ko hari umuntu aba yumva ko ikintu kidudubiza muri we ari uko yokumva gusa indirimbo y'isi akumva ikintu kidudubiza mu mutima wiwe n'indirimbo z'isi ni bande na bande ari gushizamo n'indirimbo y'Imana cyangwa se ubutumwa akashaka azinya akumva ngo biramushisha yascrollinga nko ku telefone agahura n'akavideo kariko kavuga kako karahanura aba yagize iki bafite mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV namwe mwese muko muradukurikirana bivanye naho muherereye ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi naguteguriye inkuru nyigisho ni ikiganiro kidufasha gukeburana n'inyigisho ndakwigishe twigishanye. Inkuru nyigisho iratwigisha ubuzima tubayemo bwa misi yose, ibintu dukunda kubona mbese n'ivyo tari tuzi mu byo tubona imisi yose, ivyo twabonye nk'akamenyero tukibaza ngo ni bisanzwe, ivyo twirengagiza kandi bidufitiye akamaro dutegerezwa kumenya. Niyo mpamvu Roy TV Burundi yabategura ikiganiro citwa inkuru nyigisho. Turavuga no ku buzima bw'abantu bushobora gusigira isomo abandi, nawe ukaba ufise inkuru yakubaye kuri ubuzima bwawe ushobora kudushikiriza. Urashobora kutwandikira kuri iyo nimero ubona ngaho kuri page, hama tukazoyishikiriza mu kiganiro inkuru nyigisho kugira ngo iyigishe abandi, kugira ngo ikebure abandi nabo nyene baronke impanuro zivuye mu nkuru yawewe yakubayeko. Inkuru nyigisho no munsi ni inkuru zo kwigisha ibanga ryinyegaje inyuma y'indirimbo z'isi dukunda gutamba. Mama havutse dance runaka, mama havutse ibi, mama havutse ibi, twena tukabihurumbira nk'ugwaruka canke nk'abakuze tukabihurumbira muka tutazi hayalma ibanga ryishije mu bintu nk'ivyo by'ama chanson monde canke se ama chanson ari profane, ibintu nk'ivyo. Rero inkuru yacu itangura ari umusore yari umuririmbyi w'indirimbo za profane, kuvuga indirimbo imiziki nyene y'abantu yo kwiryohera, abantu bakunda kwita ko ari indirimbo z'isi. Ben Browse yari uyo musore yarakora indirimbo akabura indirimbo ziwe wapi nta kigenda, yakora indirimbo ziwe nta kigenda, no kuvuga ntaho zava ngo zije. Aravuga ati rero ngaho isaba yuko nanje menye ukuntu nshobora kupromotinga nkagira igikundiro mu bantu, ikintu canje gisose kigakundwa, abantu bakankurikirana, abantu bagakurikirana indirimbo zanje. No kuvuga umuntu wese wumvise ati Ben Browse yasohoye indirimbo akumva ati vraiment iyi ndimo ntigeza kuyiraba. Ngira murakunze kubibona kenshi, hariho indirimbo isohoka ugasanga iyo ndirimbo uri kurayiga ko canke se uyimvireko nta message irimwo, nta kintu na kimwe yigisha, ariko iyo ndirimbo umudiho wayo wonyene ugahabura abantu, ugasanga abana, ugasanga abakuze bose bagiye nawo ibintu byadumye. Numenyerera ati ibanga ryishije mu z'imiziki n'indirimbo n'ijyahe. Ben Browse itangura inkuru yacu yagiye ku muntu asanzwe abo abaha igikundiro, atuma ikintu cyawe gikoze kimenyekana aho nyene indirimbo yawe, ngira n'umwana kivuka ugasanga ni ari kararirimba. Aramubwira ati rero ubu rero tugomba dukora ikintu, ico kintu kiragoye ariko bisaba yuko ucitegurira ucakire. Niwamara kucakira ahezi tazoza zivuye muri ico gikorwa uzozibona kandi uzozikunda, no kuvuga indirimbo zawe zizokundwa cyane ku buryo nawe uvuga ati vraiment ndabaye umustar rurangirana. Ashamubwira ati rero bisaba yuko umira iyi nzoka bisaba yuko uyimira. Afite ati biragoye, amubwira ati humiriza bisha vyoroha. Ben Browse ngo yarahumirije ya nzoka, arasamye iraminjamo, no kuvuga mu kuminjamo ntavyumva kuko ni ikintu umuyaga n'umwuka. Ben Browse ngene ashakora indirimbo, akoze indirimbo abanyeshuri boss, ama challenge kuri TikTok, ama challenge hehe, no kuvuga indirimbo iraduma kujya uvuga ati ibintu nibiki. Umukecuru umutama bose asanga bari kuri iyo ndirimbo ya Ben Browse. Ben Browse agasanga yari afise nawe umugenzi w'umukobwa nawe nyene yakunda ibintu vya muziki, ariko nabishiyemo effort. Ariko amaze kubona Ben Browse ukuntu ari karakura n'ukuntu yamenyekanye, ukuntu yabaye umustar, nange murabizi umustar unamubonye no kumusaba ifoto bazi ko yabigora, ubanza kwanza guca bugufi. Hari n'umustar aseruka kuri scene ukamengana ikigwamana cyane se ni Imana yinjiye. Ugasanga umustar ari arakwiza ama conference, ari karuza abantu gusumba nabaza kumviza ijambo ry'Imana. Rero Ben Browse uyo mugenzi w'umukobwa aringa ati ni mugenzi wowe gashaka wamenyekanye, nanje nyibira kabanga mugabo ntiwikorane, nanje mbwira mbega uriko urabigenza gute mino misi. Ambwira ati ingonzo gutwara ahantu aho hantu ni nahagutwara ibintu bya nawe utisha bigenda neza.
Ariana aremera arambwira ati rero panga umunsi tugende. Arapanga umunsi aramutwara avuga ati wowe ko umukobwa ikintu ngaha tugukorera sikindi wowe turaguha ikintu like ni mpwemu gusa abari mpwemu iza ikakwinjiramo hama akabari yigukoresha hageze kwandika indirimbo ikaguha amayide hageze gutegura amadanse ikaguha amayide ati muzotambuka bizogenda uko Sikituro kubaririmbye uzubona abakomeye b'abanyamerika bibiki wenga ukagenda ukaduma ukibaza ati iyi ndirimbo ko riraryoshe iyo ndirimbo iraryoshe ukagenda ngaho ukaririmba munzi wawe ugasanga nta zindi ndirimbo zihavugwa no kuvuga iyo ugura imiryango ya indirimbo z'isi uba ugura imiryango nyene y'ivyisi byose kwinjira iwawe iyo ugura indirimbo z'ikirere gihimbaza Imana uba ugura ikirere cy'ijuru mu nzu yawe n'abana bazokura bari muri ca kirere c'indirimbo z'Imana cyo guhimbaza Imana mugani washiramo indirimbo no kuvuga kugurira ikirere c'indirimbo z'isi ama hip hop ama vya ndimo zibona by'abari nene bakomakomeye n'abana bazokura bari muri kiriya kirere nyene cyo guhimbaza indirimbo z'isi ugasanga ko bahimbaza ikikuba Imana batazi Ariana bacha bamuhereza uwo mwuka kugira ngo umujemwo uramubwiye ati uyu mwuka ukakwinjiramo inspiration yose uzoyihabwa nayo hageze kwandika indirimbo azoguha mayide no kuvuga yaricara nk'uko ujya nko kumaze kumwinjiramo akumva mu mutwe haraje melody iyi melody yogenda uko aho nyene mistari yanditse atari ku giti shiwe ahubwo ari uwo mwuka wamwinjiyemo uri kuramuha ama idea yo ukuntu yokora kugira ngo izo ndirimbo ziwe azikore Ariana yicaye uko yumva wa mwuka uramubwira ati andika uku ati dance nazo bazotambuka aho nyene akaca akora dance gahitinga abantu bose aho bari no mu maeglise ugasanga bariko barakuta ya dance ya ndirimbo yiwe ugasanga bariko barakuta ya dance nyene yo muri wa muziki boga bakibaza ngo bako bahimbaza Imana kumbe wa muko baramaze kubinjiramo urabakundisha nabo barabikunda basanga ahubwo bariko barabihimbaza nabo nyene mu kutamenya sinzi ko muko murantahura Ariana rero bakaca batwereka rero ku ruhande rwo kwishuri hari abana babiri b'abagenzi umwe iwabo bakirijwe uwundi nyene iwabo ari basinda bibazwa murabizi ko hari umuryango usanga uri strict ugasanga uwo muryango uruku umuvyeyi yakubwira ati wewe ga utegereza kuja ku rutonde ibintu byo kwivayanga hirya no hino iwanje abana mu gihe ukiri mu nzu yanje utegereza kuba ku rutonde ukamenya ko ibintu byose ukora ari ibintu bihesha Imana icubahiro ivyo bintu by'iwawe uzabikora utakiri hehe iwanje uwo mwana rero Shani yari umwana iwabo bakijijwe mugabo akaba afise uyo Brenda w'umugenzi wiwe wewe ga iwabo umwana wose akora ivyo ashaka Brenda akamaje nama yakutera kwishuri na za ndirimbo za Ariana ariko arahimbaza indirimbo za Ariana niwe gusa kuri dance abandi banyeshuri ati iyo ndirimbo niyo bose bakaca baja ku bose bakamufasha Shani nawe akavuga ati none mugenzi wizo ndirimbo kunda kumvirizaga ko iyo ndirimbo kunda kwimviriza umengira ryoshe ko ikuryohera ni kubera iki yo indirimbo ni ya mbere avuga ati shajezo nimba ntago ndazumviriza je gusa numvise indirimbo zihimbaza Imana kuko niko miraba bandeze aravuga to yaha wowe urihenda bisaba yuko uhindura bisaba yuko uhindura nyene uzurumviza turimbo twisi ucishamwe kakarimbo kararyoshe cyane kabwo ndakumvisha amuhaye kutera Shani acumva nawe ijya ngoma avuga ati ingoma niyo yamyuka nawe utangura kumuzamo Shani yari umwana nyene ubona ko yitonda ubona ko yambara neza Shani asharahinduka aho nyene Shani atangura kugura uduhuzu na nyene tugufi nyene utubutura utubikini kubera ko nujya mugenzi we Brenda niko yambara ukuvuga hari imyuka ikuzamo ugasanga na style yo kwambara wahinuye ugasanga pocket gira ino mu mavi ugasanga nyine kubera yuko ukeneye gukopia kore yabije bintu wabonye mugabe ibyo bintu uri kurabona wewe ntuzi banga ririyo bagenzi nimuze muragira kopie kore anyama kopie kore ukabona umuntu yadukanye style nkaziyaza bakenye wese ukabona umuntu yadukanye style wewe ntuzi Imana himbazi yariyo we nawe umaze kuyibona ngo reka nanje ndayikopie nawe ukacikopia bijya nyene ukacambara bijya nyene ukacivuga bijya nyene namba ariko aravuga imvugo runaka yiharaje arafise iyo yayikwera afise n'ivyo ariko aramamaza n'ivyo ariko arashira hejuru wowe nawe ukacigenda ngaho ukabishira hejuru ntuzi ibyo uriko urashira hejuru ivyarizo wowe n'isi mwemwe uriko uramufasha gupromotinga no guhimbaza iby'Imana yiwe utabizi uri muri eglise uri muri kohari muriko murakubita dance z'abisi
mwebwe ga muko murahimbaza Imana ntuzi iyo Mana ahubwo wowe uri kuhimbaza ikindi kigwamana utazi mu buryo bwo kutamenya. Nico gituma rero muri inyigisho y'ino munsi ije kutwigisha uyu mwana Shani zaramuhinduye ingeso. Bimaze kumuhindura ingeso mama we arabibona avuga ati umwana wanje yahindutse. Avuga ati mwana ko usigaye wambara uko ko imico yawe yahindutse kusigaye umeze menga uri umusani bimeze gute ga mwana. Avuga ati jana ndibiko birambako ntabyo nzi ntabyo kwereka umuka amaze kwinjirana. Nuko Shani mama aramubwira ati cyane ndaguhanura, aramuhanura akoresheje ijambo ry'Imana. Shani arabyumva, Shani arahinduka avuga ati nayobye inzara nafashe siyo. Burya uwuhimbaje ni wakubamwe umuryango wuguruye, ari umuryango wo guhimbaza Imana. Ibihimbaza Imana abamarayika barinjira. Wuguru umuryango wo gutuka Imana mu buryo utazi, abadayimoni nabo baca binjira bakagufasha gutuka Imana. Wokibaza muri ko yajyasho mugabo umenye ko tuka Imana ugakoresha amategeko uzi icyo asigura ugasanga amategeko ariko aratuka Imana cyangwa se ariko aracuza Imana. Rero bagenzi nta muntu n'umwe yera ku isi ni inyigisha mwigisha twigishanye na wewe niho wico nyigisha cyangwa se cyo nkebura kuko ndi umuntu ariko je ndiko ndakubwira nti indirimbo z'isi mubona zitrending amadanse mubona trending y'isi nimuze muri iyo cyane kujana nayo kirabe mugabo ucide ko nimwitse muri ngo haje ngo danse ngo yitwuku ngo nango hageze ngo yitwuku ngo kugura ngo gutwara hariya ngo bigende. Come on, nuzi iyo danse aho ayigiye, nuzi explication iyo danse aho yavuye, nuzi iyo tempo uri kurakoresha wakuye muri uwo muziki aho bayikuye bene gukora uwo muziki. Twitondere indirimbo z'isi ntitujane nazo turakeburana kuko namba wuri umuntu uvuga nti nararemye urafise iki Imana yakuremeye kwisi yakuremeye kuyiramya no kuyihimbaza none ga uyihimbaza mu bwahe buryo muri kuravanga ibintu imiryango uri kurugurura ni imiryango yugururira abamarayika cyangwa ni imiryango yugururira abadayimoni. Aho rero ni question kuri wewe ushiye muri commentaire uvuga uko ni inkuru nyigisho wayakiriye ukaba wahora wumva ko hari umuntu aba yumva ko ikintu kiduduriza muri we ariko yo kumva gusa indirimbo y'isi akumva ikintu kiduduriza mu mutima wiwe ni indirimbo z'isi ni bande na bande ari gushiza mu indirimbo y'Imana cyangwa se ubutumwa akasha azimye akumva biramushisha yascrollinga nkuko mu telefone agahura n'akavideo kari kuvuga kariko karahanura aba yagize ngo fite ndagiye nashaka no kuvyumva mugabo yagiruka kumva abantu bariko baravuga ibintu biteye isoni akumva abantu bakora bari n'imirimbo zibitera soni akumva ibiririmbo bitabaho nguye yamaze kuba concentre umutima wose yawushizaho. Aho tubika energy zacu niho n'imitima yaciri energy yawe namba wayibitse muri ibyo bintu bitagira akamaro menya ko n'umutima wawe niho wamaze kuinvestisa niho vyiwe byose biri. Inkuru nyigisho no musi yariyo iyo niyo nyigisho nagutegura no musi. Pay attention, pay more attention abakozi inkuru nyigisho n'indirimbo z'isi mubona zitrendinga ntimuzi explication aho ziva ntimuzi izo ntambo aho ziva ntimuzi ayo mateka muri iyo ndirimbo icyo asigura. Rero ntusanga uri kuratuka Imana utabizi wowe ukabona umwana w'Imana ntusanga uri kuratuka Imana utabizi. Yari Bella Shaka kuri Mikro za Royal TV ndakwifuza kugira aho uba wubahwe ugira amahoro ugira Imana ugira n'amahera mu buzima bwawe n'abantu bagukunda. Bella Shaka behind camera Pacifica bikora neza. Royal TV Burundi weekend. Ciao ciao. Royal TV.